what I see in my wife is an extremely attractive, extremely talented, extremely intelligent individual with a bright future. And so, Hey, you wanna know and honestly speaking, this is quite rude. Hey, Umswazi. Hey, Umswazi. Ni gute washoboye kubakana n'umuzungu ugahera umuntu mwari mukunda rino ukamuhemukira katuzamukire ngaho Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice Yurukundo. Hola people, turabaramukije maro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye naho muri. Nitwa Norasque Ntare VI msuwishe man of God, new creation and son of God. I'm unstoppable nandi mazina menshi ariko sigaye nitwa Papa Haya ndafise akana kagahungu keza baguma bangira ngo bankwere sindahera gukesha kujya mwana ararenze. Ndabaramukije rero aho uri muri hose ndabutsa yuko solution kuna hano hantu haza uje gutanga solution cyangwa uje kwakira solution. Ni kimwe muri ivyo ariko abantu batse ko baje kubaha solution niko bimeze ariko kandi ndabitse ko ari ikinyobwa kigizwe cyitwa bigubu best wizi nico kinyobwa bana bashitsi bacu ariko barihereza murabona ko bafise iswaga nta muntu ashiye kunywa kino kinyobwa ngajegajeki uri umudamu ushaka kubaka neza hamwe umugabo wakubwiye ati madame nukuri nta mpamvu yo kusohoka urwo muje hanze ihereze kino kinyobwa ariko kandi uri umusore ugomba yuko ugira iswaga hanga uri kurarengana inkumizi bugati no mu Germany beje ya grave kunywa iboro yini so ariko kandi hariho na omo igezweho yitwa Tiena omo yifu niza omo uyumeshura umudamu usanga intoki zawe menga wasize ibindi bintu zifise iswaga zirenze ariko kandi ifise n'urufuro kwinshi ikabizimbutsa amanimero ariko ararengana ngabo no kumurayabona abagwiza tunga mushaka gutunga gusumba muirangure so twagiye no munsi rero turi kumwe n'abantu uko mubibona tuzaguhera ku gitsina tuhera ku gitsina gore rero ladies first bataravuga n'abagenzi banje entreta cyane n'abagenzi banje cyane tumaranye imyaka myinshi turi kumwe for a long time pe ego haracinga imyaka 15 14 kuva 2013 uyakira akana urabona ko yubatse yakira akana none yari yarakuze sasa muze kutwihanganira ntabwo tuzakubwira bya bindi biganiro tuhatubwira ngo urabona tubaza ku joke yes ariko kandi tuza kubigisha muza kumenya byinshi so reka duhere kuri uyu mugore w'umuzungu yivuge kuva akiri ruguru twe twavukiye ruguru nyuma bavukiye ruguru nawe uvuge turakivuga umva ngira navukiye ruguru wewe uvugiye wavukiye abane abanyamuji gabunda abandi bana ngo ari umwana rero yavukiye rero kwa muganga ababwiye kwa muganga byabatse kandi n'umugenzi oya je navukiye mu Rumenga barabimbari ariko mubwize kandi kwikaburimbo ego okay ni president kuva rero kiraka bebe ubuguru wakangahe uvuge abo bakanyerere uvuge ibintu byose hamwe utakaye bace bagutora. Alright, so mu mazina abavyeyi banyise nitwa Mugishamdine ndakijijwe ndicaye mwigisha muri wabo ndicaye mwigisha hama navutse umwaka nukene wa hopso umwaka wihose nta mu bwiza navukiye watutwabwiza navukiye mu bwiza hama nkurira mu Buyenzi nkurira no mu Kanyosha nahejeje amashuri yisumbuye kuri Sans Frontières ndagenda kwandariza yandi muri South Africa ndatorayo ndakira umugisha wanje w'umushinga ntahe hama ndagarukino anyway my life is too long nusirikana bavuzemo yanyarutse urabandanya turagwaye iminota 5 yo kwivuga muri nzira naraguye n'abakunzi n'abagenzi n'inshuti z'umusaraba baramfata ukuboko mu muziki this brother mawa kwake aramfata ukuboko aramperekeza ara introduce kuri Norasque arinjiza n'abantu benshi
turamenyana n'abanyamuziki benshi ba gospel hama aho niho nafatiye urugendo rwanje rw'umuziki ariko ndagenda na South Africa ndabaya nk'uhagaritse gatoya kubera amashuri hama South Africa ndahura n'umushinga nawe wanje turaza ndubaka rero I'm back. You back. Yes. Uri umwana wa kangahe uvukana na umuntu iyo bazwi muri famille yanyu ninde? Turabavuga ntacu. Ndi umwana w'icenda mu bana 13. Papa we nawe yari mu kazi kwe naravuga ngo papa wanyu nawe n'umukoreseri wako yayivumbuye kare guvuza abantu bana w'icenda tuvukana ababanzi antukumva cyane mu kanzi nshinzi. Okay, tunamuramutse brave brother. Turamukunda ni titre cyane ni minister. Oya ni Diak ni turari mukura. Diak wherever huri amavuta yawe. Yeah. N'umurongozi wanje muri eglise afite minito yiwe ndimo. Okay. Oya natwe turimo. Rero turamukunda antuka ikorwa karakora vomerera abagenzi arabafise. Génération avancée. Antuka ni prince hanyuma hari na Florence no. Nuko Florence acigiye. Yari producteur kwa Florence. Ariko Florence nawe nawe je ya introduction yanyu muri production. Rero na Florence F nawe nyene tunakupenda kandi mafuma ndaka kukatiza. Florence tufanye muziki mbere acha muri muziki. Tufanye muziki. Nagarukiye kweli turamukeneye. Yeah. Ego nibaza ko arabo abandi 10 basigaye ni bandi ijambo ry'Imana rya cyo. Harimo pastor muri abo 10. Nka Ana arafise serira afise ntuze yiwe. Kandi Shana Ivete ni guru pastor arakora cyane. Barakora bose abasisiye baroyi n'abasisiye bazwi cyane baravuza ku mapamoja Yeah. Okay, turabaramukije muri famille kwa Medina. Mwavyumvise akaba yubatse wabivuze ko ubatse abana bangahe? Umwana umwe. N'abagabo bangahe? Uje mugabo ni wa mbere cyangwa rundi warabukanye? Ese ndahukanye biragatsindwa sinzoba kwawukana. Uje mugabo wa mbere? Nuje nyene yo. Turaza kumubereka gato kugira avuga ibiboneka. Mu brother nawe yivuge hariya anye. Avuge ko yubatse nyimba tubatse avuga aho byapfiye. Abaye byageze gute? Yo GNLFLS yes. Jenny Gideon naishakiye. Jedeo. Jedeo naishakiye. Muziki ni GNLFLS 205 hama haba nkiri umusore sindubaka umusore yasatuye sindubaka ariko ngira ni vuba sinzi at any time yeah nuko hama ndagire naje ayo turavugiye wavuye navukiye ruguru n'ibiki navukiye ruguru Muramvya hajya hose wigira bigira warugo je ndaruguru nturubona ifoto iri kuri profile ni turi mishambaro twifotoreza ruguru Muramvya amanda umwana wa gatanu akiri wa gatanu ndi umwana wa gatanu bas Louise ni waje mastia mapisa mainoke ni pisa gusoma oya pisa ni mutoya hama Enoke wa nyuma ngende wa gatanu basi mu bahungu ni wa mbere ariko umva muri endo wa gatanu mama we yamaze gusengera kubyara umuhungu uri nyishu y'amasengesho ya mutama hariya mu bisanzwe utabyara umuhungu wavuga umuhungu wega ni urugo uco byumva donc muri mentalite z'abarundi nimbaza ko ari ibyo nkaba fise studio y'inyanyu n'imiziki twa Gmail this house turakora imiziki y'amajwi y'ama publicité ibintu bijanye n'ama audio amikindi naco ni gute Tenbatse ivyo bikwiye. Yes, mwavyumvise aho tuzakwa turi kumwe entre n'abagenzi Jenny niwe yankore indirimbo nyinshi. Nimba nakuze indirimbo ijana, indirimbo 98 niwe yazikoze. Umva yuko ari umuntu wanje wa cyane wa hafi. Nubu nakwamye agumubwire yuko nogaruka mu muziki. Yose yashaye mu ikaburimbo. Obita Cross ishaye mu ikaburimbo atavyondo bihari. Nubu nakwaje agabwira ko nogaruka mu muziki. Hama uyu mu sister wanje nawe twarakoranye indirimbo nyinshi.
ariko kandi yari n'umugenzi wa hafi twaraterana intege twanasengeraniye ibihe bitari bito. Rero tuza kuvugana about indirimbo bo byashobotse barasubira kuzamuka baragaruka ikumbure baranyimpacta kuri ayo mavuta entre tagine benshi bakunze kumenya ku mastyle cyane cyane ko big face yakunze kuba muvuga ngo istyle ziracari zazindi nibaze ko big face atari uragumayo tebayo aho nyene nkiri ngaho big face yavuze ni kwa nyene yari intata yavuze ibintu je ntuzi kuva ntaratangwa no kumenyekana nambara ukunye narahinze singize mindu kuva primwe n'umwana nkiri muto ruguru ariko kuba yarumva ari abantu biragoye mu buzima kandi biraryoshe ariko kubijanye no na style ndamuzi kukwera yambara ibutura nkiyo reka nakubwire prince uri bidongera va pasi yambwiye mu bantu jene bamwe bambara neza kuva tukiri bato Tenari mu Vremera kambari wanene va pasi namuzi jene ndamwibutse vrem kuva kera yambara na ruguru za kwefuta mu ivyatsi yo nibaze karaho umwami benshi baci bamukangukira bakavuga ati uno mujama none bifese avuze ko yambara kwa kundi ninde no nyene yambaye ma Timberland bakambaye n'ibirato byiza ariko twega aba pastori akantikira pati tutagashitse kuri kabari hafi yacu rero tuzavugana ku ndirimbo yabo shasha ariko imbere yo kutuvugana ku ndirimbo shasha tuza kuvugana ku buzima busanzwe n'ibindi wanashima reka duhere kuri Melina atubwire ni gute washiye kubakana n'umuzungu gahe umuntu mwari mukunda rino ukamuhemukira katuzamukire ngaho mwari mukunda akukanyisha all right bon en fait elle testimony ndende nibaze yuko byo bitwara mu isahani turafise nabiguvira za kudufasha we ntacu bicagagure ndaza kurondera ikunda bicagagura anyway niga South Africa hama niga utuntu twinshi harimo Bible nje nigamo then we yarigeze kurongora Directeur wanje n'umunyamerika umugabo wanje atwata n'umunyamerika then araza muri holidays muri vacances niho yabona ibebi Nyafrika kazi iyo baby yirabura imubona irifondo yirabura yabonye baby ifite ibintu by'ikizungu so ariko nari muri nuzeya yo gusenga kuko nango mameze ishure numva umenga sinshaka gutaha hanyuma nicare muri numva sumatsi ndakinubya mariage canke imana ime orientation kanaka nziza mu buzima bwanje rero biva mu gusenga antuka nimba ushaka ikintu uvuga ati sinzicuza kuba narakironse ntufate decision uri wenyene take your time and pray nimba bizo gusaba gufata amasengesho ya kore nimba bizo gufata guheba breakfast I don't know kubera abantu dusenga gutandukanye cyane nimba bizo gufata kwa ufise ahantu hawe uvuga ati ahantu ni haje n'Imana uzohanyibukire nka Israel urabikora rero jewe vraiment nari mfise ahantu unye South Africa ahantu bahitirira jewe itena ryanje sure ego nakayira hari akarimo ivyatsi ari yateye ubwoba rero nama ndiko ndaharengana ndiko ndasenga Imana ukeneye ko nkora iki ninashika mu Burundi ntisubire mu muziki mbega nzoronka sponsor mbega bizogenda gute nzokoroherwa gute kubera ko abantu benshi bibaza ko umuntu avuye hanze ndise yamafise amahera I was broke nta na 10 nari mfise kandi ubasene kwama nsaba papa ni papa ndungikira deja ndahantu hazimvye kuba mu marundi agenda hariya atacika makeyi cyane rero mva nategezwa kuba nimenya mu tuntu twose ariko urumva rero muri iyo situation nkavuga ati Imana simfise amahera ndi ku ishuri ndiga ndakora même temps ndakeneye gusubira muhira kuko igihe cyane cyo kwiga caheze urumva visa igomba ihere ndakeneye orientation y'icyo ushaka ariko je kuva nkiri muto narasengera umugabo w'umuzungu wow cyo tumarufisa mapiti nyine n'ikizungu umuzungu kurwanya karakano k'ikizungu ke we ntabona brother ngene sana we ku speed so none nsengera umugabo w'umuzungu ariko kumva nyinshi zitandukanye kumva zuko n'abashaka icambere umugabo mentality zabo ukuntu bugurutse urabona ukuntu deje kan supportinga afise umwana ari cool bimeze neza antuka sivyo abantu bose narakunda mentality zimwe zabo nkumva kandi ndakeneye kuba free
muri ibi bintu vyacu ugasanga utegetswe kwa mumeze ukuntu abantu turatandukanye umva n'umenga shaka utuntu kandi umuntu anyifatanye nk'akabibi. Okay, vyari bimeze rero gute mubwira mukundana? Ni wowe wamudiraze ni yakudiraze? Icyo kibazo cyoroshe rero. Natubwire ko oya bo. Wewe aramuwe ngo tu wewe mwana we ntucika kweje mfise indoto y'inzogo. Ariko antukana niga hata abazungu benshi cyane then sinibaza yuko cyo bari yo bari wowe wa mbere novuga ati yavama ko henza nkuko nafanga ko nanini uko nabyo tunye nataka uri amasengesho yandi oya antuko no kugira confusion narabanje dasenga hanyuma niwe yanjati eko mukubimbira rero kandi ariko yabikoresheje ubwenge bwinshi sana kuko nanje mu misi yambere kimbira sinabitahura kuko namita papa nawe numenga araguze kandi yarabaye directeur urumva yarafite icyubahiro byinshi kuri jewe ku buryo si kintu si image na gato yo nopfuma ngo bazi ndiko ndiyegereza basomo. Okay. Oya rero mba namwita papa namubaha cyane yaranyankuhaje mu buzima busanzwe niko byatanguye amankuhajement menshi courage mu gusenga urumva bigenda ukuntu akansunika mu ijambo ry'Imana yaranyankuhaje rero one day ariko nanje ndavuga ati uyu muntu sinofa gushoka mvuga nti yes kumva zuko sijui mtu mmoja mu familia yake namubonye nimwe aho kwanza mugihura icyongezaho kuri cyongezaho cyo kimuzi sigaye ufara oya sinyizo rero byabujo hobiye ni sore ndi nayo babwiye deja kugira bimbarire twe tumaze nka 5 mois tuvugana kuri telefone telefone appel sinitaba ko namba atanashobora kumuvukisha kujya ko navuga turaza uze kumudomagara avuge nk'utuntu kugira bumve urumva mfasha nanjye nigisha cyongereza siri bizo ari garavuga. Okay, hama murakundanye uwo mwari kumino waramusezeye je namutwari kumino yego antukitugene nafashe ibintu byose bya urabiheba yego uramuhemukiye Mirina kuheba umuntu kwera ugiye hanze kwe ibintu by'umva brother byumva guhebukira umuntu kwera ugiye hanze kwe mwamboranye ari maisha turi kwe tureshe narahari namutubwire yarahari ndaramuzi ntanavuge je ndamuzi mutubwire nubagiye kure je yambwiye ati niwahamagara Mirina uzomumbarize okay Mirina biduga ubwo mumeze abarisha mu muco oya ni joke mumeze oya brama nta muntu twari kumwe. Okay. I was in prayer with my God. Basa nari mu mafungo. Narasengeye umugabo wanda babwiye niba ndatara babwiye bakavuga ngo Imana yamubaye ko nyene je wanje aha anyarakobotse ndasenga kandi fruit of prayer answer of my prayer. Okay. Reka ntacyo twigire kwa Jane. Jane kenshi abahungu bakunze kushigwa ko pressure. Iyo umuntu amaze kukwiza 25, 26, 27 pressure ziba nyinshi kubera kutarongowe. Nibaze yuko uri umwe muri abo bantu pressure zimaze gushika kumbure aba sister canka abavyeyi umuvyeyi ashaka kubitari kubwirera ariko kabona nyine system ariko arakubwira ngo naka nyene wowe nawe nibaze ko iyo situation imaze kukubako biramaze kukubako bien sûr nivyo baramuzi mu mico y'ikirundi. Okay, uvyifata mu gute rero? Bon, je attitude wanje ni what can I say? Après aho hari kwanza 2019. Yeah, by the way 2019 Aisha zogia maya gusa ko kwaje na mandi discret mariko cyanafa oya niwe cyane bize no ko jewe niwe discret byarapfuye bivuye ku la fille ni umugire muri system nceminyo ari kwera cyabari bona system ari muri system jo na irabura gutya oya pana ya muri system hapana muri system ujya chage na umeya oya na umeya je nenze abantu biwe wene yamubonye rimwe gusa wa undi hari muri system cyangwa wa undi hajya bwiza ntabwo postinze n'abavyeyi ba ashaka munzu yesterday okay naje namugaye you got it basho bigenda gute okay dug bica donc birakatikira hagati yeah urumva nyene bikatikiye hagati it's like hazi ikindi gihe gitoya acashaka niko bisubira kumva byari byamaze kuba later na twebwe iwacu nushaka kujana umuntu muhira atari ibintu by'ubuseri uratwaye gusa ngo je guzoca uhinduro yacu Mario urumva byo bya pressure wacu abacwayibona nyine ko batobandanya
Ifo ko murafata time ahure n'umuntu uko kondi yabivuza ngatwe turaririmba bivanye n'imi yo nagutahura umva yo nagutahura kubera benshi baza entre aho hari waza nawe akakurondera ugasanga ariko imiziki nawe ivyo ntabitora bava bisaba kwa twebwe bafite nk'akaruriro yuri muri cyari umustar akacaza afate nk'umukobwa canke umukobwa donc agira gute afuha cyane byo hari numvise bica bigura ukuntu muca nuko ukuntu usanga tuzi giye ahantu zagura n'ahantu muganire canke mukore projet ngo n'umugabo wawe umugabo wawe nateje ikibanza nibiki umugabo wawe rero ico kibazo nyene pression yarahabaye irahaba ariko attitude yiwanje fatani to take time kwa mariage zubu benshi barazigize z'amafoto barazigize z'amafoto abandi nazo barazigize nyene ko cyo tumye to ya divorce niyo yishi par rapport natwe ariko muri understanding dufise Imana ni kubakaro rukaguma ariko ukiri ngaho nyene je jewe umugenzi wanje haciye kirekire ndazi nk'abakobwa umwe babiri batatu nimba nta kuvuga amabanga mwo mwaragenda hama mugahebana antu kuri mu bantu bamaze kugira deception kubera hariho umwe mwagendanye igihe kirekire ndanamuramukije ndazi kaje kuturaba shut out n'umugenzi wacu byose muri wamutweretse n'umugenzi wacu abantu bose bari bamuzi antu kabaza muri pamoja bari bamuzi abaza muri kuri beat nihe deception wagize kuvana n'umuntu mwari mukundanye igihe kirekire ubwo sivyo bya byaratumye uvuga uti jewe rekani kalme ubu ni ukundanye n'umuntu ntumuvuga kweri ndamaze ukarumara wagize igikomere kimeze gute hoho nihe kosa rihari mu kumenyekanisha umuntu ko mukundana mu gihe mutarabana akorera nasanze urumva uyu umwe bya nyene kwa byafashe igihe kige kandi urumva uyu bonje uraba proud urazi ko umuntu muri kumwe uraba proud ariko rero utize environnement abantu benshi uri kumwe nande saba bose bakubaza uri kumwe nande baba ushaka yuko uwo muntu mubandanya kwa wanashima ujya turi kumwe demo namwerekana demo abagenzi bo hafi bamurondera abajama nyine bakandi baririmbye none umva rero it's like kandi ari ikindi kintu umva bivanye n'umuntu ari umuyumvise ariko mucume ngo akiyaba target before nta umwe muko muramubona ariko ubu muciye mutangura kuba interesse like we want her rero umva izo deception zimwe no guposta amajambo iki byatumye mba discret kuko gushika n'ubu abantu baba bamuzima donc baba bidatifya kubera iki kubera iyo publicity ariko urugo biravana na spirituality yago hari urugo ruba official bivanye hari n'ubundi ruba hidden kuko nkajewe nk'ama example mfise yamwamwe sinzi uko tipi Joshua muramuzi umugore we yaje kuboneka apfu sinani yaboneka ntibigeze mumenye neza yes mwabyumvise turi kumwe na Melina Mshiri wagwan turi kumwe na GNLFLS kabiri ubusa gatanu n'abagenzi n'inshuti n'abantu twafatanije umurimo ariko kandi yibutse ko muri kumwe dukurikirana kuri Solution Corner ntibibage kugira like na subscribe ariko kandi Melina kubana n'umuzungu naho utabanye n'umuntu waje ntabyonze wibaza ko bitandukaniye he kubana n'umuzungu cyangwa kubana n'umuntu waje okay ibyambere bitandukanye ni kubera ko en fait usibye ko ntabanye nabo mu nzu twona ariko narabanye muri societe abasanze abe n'abanware sister avec mariage il y a 2 ans yose nariwe ndabibona muhira ko papa abatantine turagenda kubaraba ndashaka kubona ama difference so ama difference hariho meza n'ibyo nyine mbona bon biratandukanye sinavuga ko ari meza cyangwa mabi ko biratandukanye abiri meza abiri mabi umuzungu okay umuzungu ikintu cyambere barasapotinga ikintu cyose batahuye ko ari cyiza kandi ukunda par exemple umuziki
en tout cas mu bantu bavuga ati Melina erega bamaze 3 mois tarakora bamaze 4 mois ni kubera iki ubugi nta mukozi mfise bebe afyeje reka je ndamufata kenda mu studio umurinzi wewe wibaza kuri kwiyumvira ko muririmbana en fait ari supporting ikorwa cawe ico ni kintu maze kubona kuko kenshi umurundi adatahuye sindabitahura kandi ntibiko biringiza kandi bimeze kunuku ko ivyumbuka urumva Dandaza mata shakindi genda wandi tuntu hajyanye voilà ariko umuzungu aricara akumviza yuko ikunda si amaze kubona ati urabikunda aramufata ukuboko ico niyo nintu era umuntu telefone je nanje araje ku telefone tumwitaye mu kiganiro abasore director eka tumwitaye director wa movie okay sorry hola mutwihanganiye n'umugenzi wacu yitwa Herve tugomba twitabe hola turi mu kiganiro kaka wavyibushe safi ego turi mu kiganiro uvuge ibyo ushobora kuzosigura ni ibyo yiyemeje turi mu kiganiro bro oya mbe numbona ntubona muntu wawe kabisa ivyo nivyo twashaka nivyo tuko turavuga tuma hero sasa tuma franga kora ivyo mukanone sawa cha dusubira mu kanya bro cha tugutelefone yeah so nakunda kuvuga ko avantage ya mbere maze kubona nuko bari supportive kugira amaze gutahura kandi bakukunda hanyuma ikigira kabiri bivuga bijyanye oya naje mvuga ni bijyanye oya bi hama kubijyanye navyo nivyo mu gitanda nabana beza cyane oya extra wewe cyane urabizi oya ngabizi abazungu kora nabana beza cyane ko numva ngo ntibabishoboye ngo bace ubwo n'ubeshi niba ari umuntu rero yabeshi ubwo n'ubeshi nabana beza cyane barakwera imana pema ku mpande zose yego ntituzokumva widoga ati nukuri nta awuzi nini doga nzidoga ibindi dege yes mwavyumvise ariko Jane tuvuge rero ku by'umuziki kubera iki abaririmbyi ba gospel turavye ku ba followers turavye kuri views raba ino ndirimbo nako ndara indirimbo mwakoze indirimbo iryoshye cyane ariko views ni nkeya kubera iki ntimuzi kuyipubliya abantu ntibakunda indirimbo za gospel ikibazo kiri hehe je nibaza ko navuga gute kwidandaza urabizi kwidandaza s'abantu bose bashoboye kwidandaza bizanze imiziki iratandukanye none kuba nyene tubigira byose nuko improvise urabizi nawe gushira ingubu tuba dushoboye kuri ico urumva hacasigara abajeje kugira iki kubimenyekanisha nibo ba inkuku uravyumva nka wewe na mamlao donc abantu baratandukana umupilote n'abahotesi usanga batandukanye rero ico kibazo ngerageje kukirezima kuri ivyo donc by'amavirize cyane kugira iyo niyo challenge bamwe cyo tumacakinirwa bandi bakaze cyane muri side ya publicité kugira ashoboye kuko indirimbo yo gikorwa cyo cyumvise bavuga ati OK merci then baza ko nimbaona kazi kiwawe cyane na jeje nisho kwico kintu nibazi ko abari part y'abantu badufata ukuboko atuka biracana intege iyo umuntu yashizemo ingufu zose mu buryo ashoboye amafaranga mu kwandika umwanya kwitanga hanyuma ugasanga ugerageje kurondera abo gufata ukuboko kugira ngo nawo ushikane ico kintu kure bobo sinzi vraiment sinanje sindagitahura ariko bobondire haba biyone ukibaza none abantu ashobora kubona yuko nagerageje basi aho nshoboye ni hehe basi bafume bampanura ni ugwariye ngaha
ivuze gutya ku buryo ushobora kumenya basi next what should I do kugira ikigo gishobore gushika kuri kuko umwuga wanje wamyambarira ngo kuje munagenda mu modoka ndiko ndaringana ngo nza numva indirimbo yawe kuniba guhembye I was like what ndio tuzohashika ariko nibaze vraiment ko dukeneye abantu niho kumamishikira babandi nyene hari abandi bariko bakora let us actually work reka twese dukore umwe ashema izindi nguvu undi ashema izindi nguvu nkakujya kuna aba Nigeria basupportingana dukorane kuko nabo babuze ivyo bashobora gutanga nk'ubu twese abari twabwo turabihebye twese none abo journalist cyo mutangiye uro afite reka twumve ko bamwe bashize n'izi nguvu n'ahandi mudufashe mutuduze kuko turaduga twese mwavyumvise ariko kandi GN maze iminsi ndaba muri iminsi midihera kirahinduka ubwo ntivyo biva ku kuntu indirimbo usanga ata message nimwe ifise ugasanga ni piano kwenda mbele amuna verse kadundika ivyo bigaca bivuga ugasanga abantu bakavuga ati mukuru rero twofuma tumviza ibintu ata message bifise reka tuvuye tumviza kiriwanzenze moya kwa moyo cyari tuvuye tumviza hanihe ya gospel bako batubesha bon kuri ico nibaza ko ico kirashobora kuba kirimo cyashobora kuba kirimo kandi ari ibintu by'ama generation basanga abadukunda baravuye ama generation yani bari kondera ubuzima ubu n'abamama bafise abana nka batanu rero bize ivyo ni fact abandi bashasha nabo urumva barashaka usanga batari branché muri yo side Baido eko kwa ruvuze bon ariko nibaze yuko vraiment nabo bamama canka papa barumvise umuziki antuka barumvise ariko kuba mufise naho ikico ndiko ndabaza ni kimwe ko naho mufise abantu baba following abaki ubwo ntibiva ku bunebwe bwanyu mudaposta cyo shoboka indirimbo yari kuri TikTok twigire challenge cyo shoboka hari agaparty kada ntuze nagafite kuri aho uje namanshira ibisi yose n'ugendera cyo tugira none kubera iki none abantu batayigira challenge ari benshi hari ikibazo cyaguze narakangutse iyi rero ruje ikira nambabaza ko vraiment ndayikunda sana vraiment ni kubitema ingukuzanye rwose ndayikunda sana mwavyumvise ni mu following yitwa Melina indirimbo yiwe yitwa nabivuga indirimbo yitwa aho nyine indirimbo yitwa aho niho nahuriye n'umwami niho nahuriye n'umukiza aho niho nakiriye aho niho intege zanje zo gukunda Imana ziri n'ibindi byinshi mugira kuri YouTube yitwa Melina Mushindi benjo stock ibuke ucishe ko platform ziyo yes nazivuke okay Instagram ni Melina Mushindi Facebook YouTube Melina Mushindi TikTok Melina Mushindi TikTok Melina Mushindi hose identique hose kweri kiriho kurimbana na GN alright check out and let's go kubera mwe mwaki kwani mwe mwaki GN gituma ndamo préfère muri dancehall en tout cas ndakunda ukuntu aririmba dancehall ahora zimira ragagenda kurimba nandi bije bintu ahora bindi agenda kurimba kana sindebwe ucuzo mugarura kana nini ayari me ariko zi style abantu bose twagukundiye ijya dancehall vraiment wowe nyine mu Burundi ayiririmba je sinzi umuntu uzotebeyo utebayo vraiment twagushaka ndatebayo niyo ndiye swira nta umva yaratakaye nego dancehall igihari kandi waragiye none umwabagiye igihugu cyosigara nani abo nanje ukubita umwungere namaze gasanza yes kwa abandi muri generation bakwita dancehall ngeyigumeko nabahari sinabonzi from ndamukunda muri dancehall ico ni cambere en fait narabonye na tinante dancehall umuririmbyi nibaze yuko kajiwaza ndabazi no GN kandi usibye gusa ko arimba neza aranyorohera communication like ari aruguruka kuri jewe arambwira ati iki kintu sinibaza ko ari cyo reka tugire gutya aha anye siho hagire gutya antuka iyi ndi bugira isohoke unyi yarakosoye ibintu byinshi cyane mwayikoreye hanze twayikoreye kwa Zeus Madi uyu Madi Zeus project ni Zeus
hari yashana mu mutanazi ariko n'undi producteur akorana Madiba mu kibenge kinini kandi bamakakora neza it was Zeus shout out to him barumva ndimbira ryoshe friend yego so hanyuma Jen afite ariko ashaka kumviza indirimbo no akantu karyoshe katugahinduka kandi usanga icyo ahinduye hari nige twaharira the best twaharira ngo badushire mwinyi ngo utayishizemo tudabiye gukura nkako onye kose tugashizemo tukumva karasona bien ça so antukanda mu prefer akora ko arabitse kandi ntiyemera ko igikorwa gicumbagira arakora igikorwa kagenda neza kandi ni nzazi kubera iki uvukana na Prince Mushindi ariko ufite indirimbo zishika kuri zino uri kumwe na JN kubera utaririmbana n'uwo muvukana hari hiyo nzi ndazivuga itanze ivuga tena twari feel better iyindi ni Merve yego nagomba harura yuko ari yuyu oya igeni ya Merve okay you are don't it start to us na iyo wawe wamushize mu mwere nije muri kirariko nije muri kamuyubi sinzi so kwemerera irahari hamwe na olege ya dance nije muri kamuyubi okay kubera iki rero uririmbana gose na Jene gusumba grand frère wawe Prince Mushindi Chena nanyuririza Mushindi arakugora honestly speaking antuko shoko afise umwanya mu bintu byinshi bindi urana unyere muri monitor iki kuri ivyo ariko entreta niyo ndamuhanuza yego ndashobora kumuhindi nk'ubu unyera igena ko ndive ko ari mbana n'umuntu yambwiye ati Jene ni mwiza kwidaso yego hari n'akandi gaparti twakoreye kwa Prince yego hari ibyo afasha d'une part ariko vraiment umwanya munini kandi simiza Prince naimba dancehall kubyo mu prefer muri dancehall nanje ndakunda dancehall nuko mwavyumvise mbega bashitse ndi kwiririmba tugira kantu gato canke baza kuyumva mwe mora gute tugira kantu gato tukagire cyane yavye bagi abari ba freestyle avuze kitako ay na murabegira Naragimwe yiwo. Wibuke refe basi. Ngono. Teba, niyo ni refe nayo wayibagiye. Naragimwe yiwo ko. Shema kuyo ni wagiye niyo cyumbwira. Pushing it, tell us something happening. Pushing it, tell us something happening. 005, Papa Gato. Yeah. Daddy, we want you to tinted and I tell prayer. Now I won't be yet a movie, and I tell that prayer. We hung in there, no, you're not fire, got him, I can take a tuche. We hung in there, body moon, and a fire, not the economy. Yewe kajewe ndabivuze kandi ndabisubiremo ntuze wihende kuri bibiri bikurikira amasengesho na Yesu ntibisubirizwa naho imbura yogwa canke izuba rigakubita kakubita rigaturizwa ni Jesus utabyemera ni yihereze bigufu yo wavyumvise indirimbo irarenze ituza kwitamba ndi kumwe na madame twambaye neza atereye bigufu muzunguruka uko indirimbo irarenze guys mugende mu following ariko kandi ndayutse yuko ari abantu bafite umutima mwiza umutima w'Imana niba nabavuga ko ibintu byinshi ngira kumbe tuzosubira ko tuvuga ibindi bigana atari by'indirimbo ariko no musitwazanye n'indirimbo yitwa aho muyikurikirane Benjo siruke gutishima mu image ino ndirimbo ntacyo bitwaye ariko kandi karo tuje mu indi party ya kabiri ibibazo bitwa ivyo bintu bya Norasque kanda gutera inkuru rero arabaza ibibazo sha abimba rimbe ndabimba warabaza ibibazo Norasque ibibazo rufite inyishu nyinshi kuva twabari gito gutubwira ibibazo nye nibindi bibazo okay reka tubazo dusanzwe party ya nyuma ndayikunze amadushe duhamagara umuzungu atubwire what's happening. Yes. Okay. Jenny, you are ready, brother? Ni bibazo bisana.
Ibibazo bisanzwe. Benjos, you are ready? We gotta move? Yeah. GN, reka turi kuri GN ubu on. GN. Yeah. Kara ikibazo. Okay, gatangure. Wibaza ko Samandari yaba mu yihe ntara? Samandari ku bwenge yari afise arashobora kuba yaba imuramvya. Cyari gihe cy'abami none ntiyaba iriye. Okay. Ndaza kuvyandika mu commentaire. Kugira ndaza kuvyandika byose n'umunsi bazo ndababaza. Wibaza ko umusozi wa Heha utumbereye majahe Medina? Heha. Iwo nta no wend. Honestly speaking. Heha didn't quite rude. Heha. Umusozi. Heha n'umusozi. N'umusozi muremure mu Burundi dufise gusumba iyindi. Ashaka ko ari hega turara. Aya shaka. Ni Yurukundo. Muyingi. Pants na. Anche ya Kirundo sai muyingi ni batari gana ondi. Heha. Okay. Reka nibarize GN. Uruzi ruvyironza. Yes, umva namukwita. Tumishuri. Tumereye. Kuma hamwe. Uruzi ruvyironza. Ategeza ko ari muri Nora ariko. Wibaza ko ruca vuga intari mo yonyene rucamo. Intari. Vyironza? Kirundo. Achaye. Kirundo rwahindurize. Rwahindurize. Rwamaze guhindura izina ariko rurahindura izina. Ubwo ruzi rurahindura izina. Ruvyironza rurahindura izina. Kwanza ruhindura izina ruca gitwa gute? Aho sinotoka. Ariko natoye aho ruca hamwe. Kuko yanze repo. Half. Rwamaze guhindura izina. Gacho. Baza kwivuga muri kuma commentaire. Melina aheruka kuba Coupe du Monde. Niki kigo cyatwaye Coupe du Monde? Spain. Uragira kuri diswari. Achembora ko. Jere. Barcelona canke Real? Ni Real. Yo Real. Abakinyi bane ba muri Real Madrid. Real. Mbappe, Herbitere, Rodrigo, Vini, Chouameni, Courtois. Kakwa DJ bana. Medina bibaze ko impeni vyarumeza ngahe? Oh God. I don't know. Six. Right? Sure. Chen. You can what's going to say? Umuntu. None ndinzi twarinda. Jere wibaze karameza ngahe? Tena shaka arane cyangwa tano. Ko ari urukwavu. Oya byo Numustaza kwa commentaire kwa. Okay, ico wagitoye ni 6. Okay. Jere Burundi wereka gutsinda. Gutsinda. Kandi bwatsinze ari retour. Bibaze ko bwari kubukina ni he equipe? Bwatsinze ari retour. Okay, aller retour turagiye ndakigugu ndakitwa gutebega. Kandi bigoye byambe hari CNDD. Abambe. Chad. Congratulations. Chad. My God, that is byakiye umupira. Rero umupira. Equipe y'Uburundi. Iyo bari hamwe bitwa gute? Football. Ni bari ntamba niyo nyene nzi. Nzi ntamba yonyene. Nturishira ikibazo. Equipe y'Uburundi bawe yitwa gute? Iserukira igihugu. Equipe iserukira igihugu. Intamba. Si. Intamba. Nagufashije ushura bitora cyane. Yo, wagitoye inamba mu rugamba. Okay. Kumbe jewe ndazuge. Reka ndabagize ivyo. Mbaza ibibazo bibiri ushaka, ntumbabarire no mbaza ibibazo bibiri hamace turangiza. Sina kubabarire. Umbaza ko wumva ushaka. Okay. Gitango. Umbaza icyo ushaka. Ufisaba ex bana. Ijana. Reka ndabagwa. Chiwisho. Chiware beto. Ufisaba. Ijana. Mfisaba excellence from. Ntagitigiri. Aya ntabanze kabisa.
atavyo turagize ikiganiro. Oya, ndiyumviye ko nabo twagije from. Okay, icyo nshaka kubaza wakundiye iki Fanny Lavine more than abandi bakobwa? Gang gonye. Nanda kipiyo ngawane. Fanny aciye gang from. Akarorero ntaye ndamushingiye ntabivuze. Urabona bintu nashizemo amafaranga menshi n'abagore bake yo kwemera ati shiramwo muri yo numwe 2 3 4 5 6 utamweka n'ingene uzoyagarutse avuga ati nyimba umva ari passion. She's just like my husband. Yeah, urumva bogenge. She's so supportive. Yes. Nabo nibo tukeneye je n'umugore aro. Twe kubera tuma yaratevye. Kubera duhora ni baba ndatangira ati muziki yaca. Gore turonderera abana. Yeah. Icyanyuma. Niyihe dream indoto ufise kuri ibi bintu bikora. Ibino bintu icambere nayivuze nibaze ko mu mwaka uza mu mpera nk'iki gihe tuzaturi kuri Canal Plus. Amen. Yeah. Amen. Yes. Kandi azoba ari platform yanyu nzoba buya ndiko ndumva ntawe kuguhiye emission nko muri solution ko nukagira ukazura tumira abantu bivugira ini nahantu ho kuvuga GN nyuma ufise abantu ukaza ugatanga ama solution abantu bafise ibibazo byinshi cyane umuntu aba hafi ntaco bitwaye views ntaco bitwaye iki ariko babiri bumva ico twavuze barafasha. Igikurikira ni cy'urukundo nasi cyo twarene the next yo nizo bari topic. Yeah, okay. Wena kibazo byose bibiri ku mugaragara ni sawa nta bibazo bifite byo kombana. Oya kwanza si kibazo batari kibazo batari kibazo yari appreciation. Oya be congratulations, the place is so nice. Yeah kandi urumva well kuva ke by the way video yanje ya mbere niwegi kurigira para nisi wayigize yazanye murayigira ariko ibaza ko yagenze gute abara baritembe barazi ndamukunda ndamukunda ata location imihara pani tugenda ngo tuge kuri location kamera turahaguruka turakora studio dutambuka dushika ahantu tugakamera dushika ngurika muri Aziatira tasara turatana amaguru ko nyine uko kandi niwe umfete niwe yatumira nkora video nta nawe yo gukora video nabona je kwa ndakunda shimi ikintu ndone biri real sinari video tari flu bambya we ngo gusa tucomuke na kamera cyo tugashika impande ya portail gashika nicyo gituma mwari murushe tayi koroje ndi niba yari kata nikaburimbo y'ikibasi remaho nicyo gituma mbonye systeme yami arakarere kiyo ni systeme karibu dufate platform nazo za social media isiri kuri social media muri hawe kaze gose. Thanks mwakoze guteriteka ndirimbo muyikurikirane yitwa aho yitwa Melina gituma ntavuza platform ya GN kirazira kuvanga ubwoko GN nazo za tuvuga ivyo bari kuri umunsi tuvuga Melina umushigikire no mudamu ari karakora unzi ubona umudamu afise umugabo ariko akaguma bikora kubera akabikunda kandi yahamagawe. Yes, asante pia merci beaucoup vraiment. Yeah, twaryohewe ntihashushe. Okay, fresh and juice Nekuri niba c'est Suède de Pologne tuko Suède de Pologne okay yose ni heza kandi vraiment mushigikire baje mushigikire muzamukoze ko ninatera imbere igihugu zagitera imbere tuzoshikana ubutumwa bw'Imana kure. Yes, eko murakoze mwayibonye turi kumwe na Melina turi kumwe na Jane ariko kandi turi kumwe na brother hajya umuzungu nta kirundazi speak only English. And only English. You speak another language? No. You try to There's a joke. I'm an American, which means I'm monolingual. Okay. Okay, I'm gonna ask you 2 questions. Okay. Easy question. Easy question. Okay. What you make to support your wife? Why did I decide, or why did I
choose Melina? Melina. You support me. Why not support? Okay. Why? Why to support her? Okay. Yeah. I first came to Africa in 1997. Melina, can you? Okay, igihe ca mbere yaje muri Afrika hari muri 1997. No, that's it. Okay. And so I've had a heart to serve in underprivileged areas. Garafise umutima wo servinga ntuzera ntonto ibihugu biciye Bitobit. Ever since. Yeah. Yes. And so what I see in my wife is an extremely attractive, extremely talented, extremely intelligent individual with a bright future. And so every wise man knows you want to hook your trailer to the strongest engine. So icyo nabonye ku mugore wanje ngo ni ikintu kinini c'ubwenge yabonye ku mugore we ubwenge amubonamo impano ngo ku mugabo rero aciye ubwenge ngo ashobora gukora ikintu co gufata. That's it. Continue. Well, I mean, I that's just it. I mean, I see in her my future, a positive future. Amen. Ngo ndabona kuri we kazoza keza. Okay. Yeah, did you? Yeah. Okay. Another question. Why to you marry? You met her. Look at her. You can just look at her. What What man would say no to that opportunity? ninde umugabo ngo ashobora kuvuga ngo huye ngo Keza we. Okay. Another man like you, a black man. He say, ntiborongora abantu. Okay, another white like a racist. They would not like to marry the black. Yes, we've got. Why you? Well, let me tell you something. I feel like we are fighting against racism through our relationship. Okay, ngo hagati yacu ngo tuko turagwanya iyo esprit yukumva umenga ntitwobana. And I've got to say it's been eye-opening to me because I've only seen racism through the lens of a white person looking at the black population, right? Since living here, I've now seen it from the inside. There is racism in the black community. Ngo wewe yakuze iwabo abibona ngo ariko ntiyarazi ko wumwirabure ibyo bibaho ariko kuva ashitse ino sometimes arabibona mu mitima ko ako kantu kariyo kaba mu bantu wacu akabona ashitse ino akabona ko gukundwa n'umuzungu ushobora kukunda umenga arakumira muri societe ibiki ngo sometimes arabibona rero ariko turabigwanya ni hamwe bose umuntu arenganye azorenga ngo ngo oya umuzungu aragikunda mbere no kudoka yacu ko umuzungu aragakunda ko on You know, ariko umusaba bamukinga umuntu abirabura batamutahura neza. No, umengo ni muetranje abo ni kutamutahura kandi ntabikunda. Umengo hariho ijya verse wavuze yuko like you are never back at home because you are. You can repeat that verse that you said like once you meet. Oh, there is sort of a joke that once you are with a black woman, you will never want to go with any other woman. So why? It's joke. It's a joke, but there's some validity to it. When you took it, I didn't mean that it came. It's a deep secret there. We need that secret. We need to do secret. Now, you know, speaking of we've got to be cognizant as people about how authorities divide us. We've got to look into ourselves and make sure that we're not looking for the things to divide ourselves, but the things to unite ourselves. And, you know, I look at our marriage and we're faced with that daily. I mean, there are so many differences in our relationship, whether age,
culture, language, education, race, all of that. And we've got to constantly, we have to force ourselves to look for what unites us. Yeah. So avuze ngo kubera kumva zuko twebwe ico duharanira couple yacu atwenki nakunda kumbira imisi yose mu gatondo duharanira kutagabura kudiviza couple yacu kubera ko twakuriye muri ahantu hatandukanye, society itandukanye, imyaka itandukanye, aho nuteya ukuntu twarezwe bitandukanye. Rero hari igihe usanga ari ama challenge ariko turagwana uko buca couple yacu igume iri strong. What is the difference for to be with a black woman and to be a white woman or mzungu woman? What difference? What is the difference between? Yeah. Well, I mean, you'd be asking about my personal experiences. Okay, another day. You're most welcome. So thank you. Mwabyumvise twari kumwe na Melina, mwabyumvise byinshi kuvyerekeye urukundo rwabo. Muzozirikira kandi? Welcome another day. Imiryango iruguruye. Baza batubwire about relation yabo. Umwana wanyu yitwa gute? Joy. Joy. So thank you.